Nshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi nabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye tugiye tubashikirize ikiganiro Itara Talent. Ikiganiro Itara Talent twagishizeho kugira ngo bahamagarire abaririmbyi hamwe n'abandi bafise ibyo bakora binezereza abantu kugira ngo muraryoherwa. Umunsi rero dufise umutumire adasanzwe, umutumire twasanze ahantu ari rero twagira tumuganirize, ariko rero uravye kuntu yambaye uwo mutumire w'uno munsi uhereye ku birato vyiwe kaduga agapataro k'abajene agashenete ku kuboko isaha ukaduga ukaraba nyene yambaye n'agashenete mw'izosi oya twibwire. Yarabikoze baratangara n'ibisigaye bizabikora. Naimani tokuru umuntu, naimani tokuru wayo, naimani tokuru umuntu, naimani tokuru wayo, naimani tokuru umuntu, naimani tokuru wayo, naimani tokuru umuntu, naimani tokuru wayo. Nari umunyabyaha, nari uwo gukirwa kw'iteka, nari umucya w'icyaha, Imana ingirira ubuntu. Imana yacirakora, Imana yacirumva, ibyo dufise byose tubikesha yo gusa. Nitwa Evode Nesta, ndetse naryo wanje nkaba umurimo nkora ndi umuririmbyi, navuga nabitanguye nko kwinezereza, ariko mu nyuma ndabona yuko biriko birampa umusaruro, ndavye ukuntu ndiko ndaha indirimbo abantu nkabona bazakira neza. Natanguye kuririmba ndibuka muri 2010 nkiri mu Burundi, narumviriza nkiri umunyeshuri subira inyuma gato narakunda umuziki cyane. Urabona ku ntebe y'ishuri tukiri muri primaire hariho ukuntu batubwira tuce guca amanota yo kuririmba, kenshi n'umwarimu nshikirize wasanga ku madirisha abanyeshuri batonze mu yandi makarasi baje kumviriza ukuntu ushobora gusubiramwo nk'indirimbo y'uwundi muntu nkaririmba, kenshi naba nzi ko amanota 10 ku 10 ndayatahana. Mu nyuma rero nkumva indirimbo z'abandi nkavuga ati reka nanje ngerageze. Mu 2010 niho nanditse akaririmbo ndiko ndahanura umuhungu n'umukobwa kitwa Reka Ubuhumbu, kubera uravye ukuntu ku muhungu nahanura ibintu by'akaboregwe by'abiramutwe, ku mukobwa ngahanura ko yogabanya ubusambanyi kubera ategura kazoza kejo. Iyo ndirimbo nta na YouTube nayo bwatangure gukoresha, ariko ahantu nari mbaye barayakiriye benshi, iramuza n'abaririmbyi batandukanye bakomakoma mu makonseri atandukanye. Maze kuva mu Burundi rero ngiye kurondera ubuzima mu mahanga, niho natangura gusohora indirimbo z'imico kama. Ndibuka narasubiyemo indirimbo yitwa Teka Burundi, indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane no mu Burundi, iravuzwa no kuri Duja FM, ziravuzwa kuri Iteka FM. Izo ndirimbo zica zirampa akaryo ndabandanya nyene sohora. Mu nyuma rero niho nagiye muri gospel, niho ntanguye kubona rero ko umuziki umeze neza cyane. Okay, Nesta rero uri kuraba urabona umengo ushobora kuba wavutse ku bantu baririmba, ko abavyeyi bawe baririmba canke ntibavutse nk'inanga canke ukiri umwana urakuze, ni ryari watanguye kumva yuko ufise iyo ngabire yo kuririmba? Wibuka hari haryari?
kuva nkiri muri primaire narabikunda cyane ahubwo ikintu cari muri jewe kwari gutamba nari umudanseri akomeye cyane wakunda gutamba mu ma spectacle yibuka niga nko mu wa gatandatu primaire rise twaba twegeranye baraza bakampa nka 2000 francs ndavyibuka kugira nje ko batambira ama spectacle yo muri rise ibihumbi bibiri y'icyo gihe yari afise agaciro cyane ngira ari nk'ay'ubu kugira ngo yari nk'ibihumbi nk'amajana abiri cyangwa sinzi wogereranye none Nesta wowe uravye igihe wari ukiri mu mashuri mato mato ukunda kuririmba ni uwuhe muririmbyi wawe wavuga uti jewe umuririmbyi ni w'akarorero bishobotse nanjye no mwigana Kidumu yararirimba uturirimbo turyoshye cyane kabisa tw'inkoramutima nkasubiramwo ubundi muhanzi navuga mu Burundi yari ateye imbere Fizo ndibuka narasubiramwo indirimbo yiwe ndakumisinze nkayiririmba ukamengo ni yiwanje abantu bose bakavuga ati kabisa ndibuka kuko je maze gutembera ibihugu bitandukanye narabaye no muri Sudani y'Epfo Juba nta kirundi bumva icyarabu gusa ariko ndakumisinze narayipfutsa zibacu zafite nka zipfutsa muri spectacle bantumiye baravuga ati uryangira niwe ndibatse none uravye Kidumu karaba nafite ukuntu baririmba wumva uzobashikira cyangwa uzobarenza wabibona gute warabona uko bishoboka ko washikira kubashikira no gukora cyane iyo uriko urakora bivanye n'ahantu herereye ufise uburyo bukwiye bwo kuzasohora umuziki ku mwanya kandi ugatanga message nziza abantu bose bashobora gukunda nta kibuza ko nabashikira cyangwa n'abarenga Nesta utubwire indirimbo ya mbere nabikubwiye niyo ndirimbo nayo nise Reka Ubuhumbu niyo ndirimbo nta platform nimwe nigeze ndayishirako kubera nayisohoye nko kwinezereza nyine tu ahubwo yarimwo impanuro zo guhanura nayisohoye kera tugikoresha ibintu by'amaflash n'amasite ubwari bwatsi oya ngombye nayikubita remix ahubwo niho yoze imeze neza cyane oya ahubwo abantu mwave muraba aha muri description turaza gushiraho channel YouTube ya Evode Nesta kugira ngo mumukurikire hama murabe n'iyo ndirimbo twemere ko zoyisubiramo akayogira neza hama Nesta bamaze gukura indirimbo urayiririmbye abantu barayikunze ni ryari wowe washitse ahantu bavuga uti kuririmba bifite akamaro je nk'isohora umuziki bwa mbere nari nzi ngo ndiko ndinezeritse niho mu gace mbamwo batumira abaririmbyi batandukanye abaririmbyi bitwa Mukombozi baramutumira icyo gihe nari nyine mu Burundi barampa iteka njya kumwakira ndamwakira mfise indirimbo imwe ndayiheza mbona abantu barayakiriye bica bintege cyane bwo kuja gusohora izindi maze gushika ino rero ndibuka ari festival yigeze kuba irimo umuhanzi akomeye cyane yitwa Eddy Kenzo wo mu Buganda icyo gihe nije nuguriye podium baramiteka kandi umunyamahanga dukura stage abantu bararyoherwa abarundi bari bahari bararyoherwa cyane ndamaze no guhana Chameleone muri concert yiwe bamutumiye nanjye bakantumira iteka ku Burundi no kuri jewe nyene ibintu bavuga ati intambwe mwamaze gushika ko imaze gushika ko abantu kubera bajya n'abarijendi n'abaririmbyi batera imbere cyane ariko mugabo ngere ko bana yitashije yapanga pera kiri mu bitarasohoka iyo ndirimbo Reka Ubuhumbu twumve ijambo n'umukuru washatse kuvuga kuko ibyo bintu byago bishobora kuba byeze hirya no hino uduha agapera kayo ndacyayibuka nariya ke wa muhungu Reka Ubuhumbu urabe neza ko kubyubu byarayangaye ushobora kugira ingorane mu buzima reka ko kabore ureke n'ibiyayura mutwe kuko ari byo bigutuma ujya mu buhumbu bikagukwegera cyakiza ruhonyangana sida genda wipimisha utegura imigambi y'akazoza kawe baruka aravuga ati nureke Ubuhumbu ugende wipimishe cyakiza ruhonyangana sida kugira ngo ushobore gutegura imigambi byakuje mu gute icyo gihe ku myaka twari dufise nari muri adolescence hariho imyaka yo gushuha ugasanga uri kujya mu bintu bitameze neza ukibagira no kwikingira niho benshi baza bandurira imigera ukagenda kumwe ibiyayuramutwe ku myaka mike cyane niyo yide nari ifise icyo gihe ariko ngira no mu myaka ikuze ngira ntawe umuntu hano ngo baje mu
hari ababifata kandi bakuze. urabahanuye none umaze guhanura ari ingaruka wabonye byagize ku bantu bayikunze, hariho icyo wabonye cyahindutse mu bantu mwari mwegeranye bararetse nk'abagenzi barahindutse na jewe narahindutse nitanze ko akarorero. Icyo gihe naranywa inzoga kandi nyinshi, nirwa mu ambiance mu maklabu, ariko ubu nanjye narafashe umwanzuro uko imyaka igenda ibintu bigenda bihinduka. Nanjye ubu narabihevye byose, nivyo gituma navuye ko naciye ninjira muri gospel naho. ubwo turaza kubishikako. Hama ni ikihe cyakugoye guhera ucyumvira kuririmba gushika usohore indirimbo ya mbere? Ni ikihe kintu cyakugoye ukavuga uti iki kintu cyatuma ndabivamo? Ikintu cya mbere kigorana n'uburyo. Umuziki utwara uburyo bwinshi cyane. Kugira uje muri studio n'indirimbo nyinshi twabuze uburyo, ariko ukayireka birose support ukayisohora ukabura ya video. Nicyo kibazo muri iri kugira amenyekana uko asohora umuziki mwiza muri studio igezweho izi gukora neza, ugasohora ukarondera mu director azi gufata video neza, agusohora amasanamu ameze neza, ukaronka na concert zitandukanye. None umuririmbyi ashobora kurongera kandi none ugitangura gukora mu bavyeyi bawe mu bagenzi nta bantu bahavuye bagukeneye bavuga ati ivyo bintu ugitangura babona yuko umengo ni ibintu byo gusaragurika nta kintu kirimo, ariko uko utera imbere niko babona. Iyo ushizemo ishaka ntugiye guciye intege, ahubwo aca ahindukira nawe akagufasha akubwira ati ibintu bimeze neza, kubera intangira goye cyane. Ahantu indirimbo yakwicenze bwa mbere hari ameze gute, ugira ishusho yawo uvuga uti ahantu ndi wahicenzwe n'iyo ndirimbo waririmbye bwa mbere canke n'iyindi muri zo waririmbye indirimbo yakwicenze ahantu uvuga uti ego? Nakubwiye ni iyo tariki nyene igihe festival iba. Festival yarabaye barantumira kabisa muri concert ya Kikenzo, ndirimba n'ikirundi, ariko n'abaganda nabona bakoma amashi bumvise beat y'indirimbo ko nimeze, ndavuga ati ibintu biriko bigenda neza. Ituru ya kabiri mbona Chameleone araje barampamagaye, ndavuga ati ibintu biriko biraza, cangira ingufu rero zo kubandanya. Hari abantu benshi bafise ingabire yo kuririmba ariko badashobora kumva ko bobisohora nabo ngo bagire icyo bavuze. Abo bantu bumva ko wewe urikuririmba utaratangura ukaraba ingaruka nziza zakuri. Ico kibazo ni cyiza cyane. Nohanura abantu biyumvamo ikintu, iyo utaraserura ikintu ngo ugishire hanze bakibona, kirazira kwikengera muri we. Nimba uzi gukina umupira uvyiyumvamwo, genda kuri tele ugerageze. Nimba uzi kuririmba jya ahantu wandika umuziki, ubona udashobora kwiyemera uhamagara umuntu abimenyereye akubwira ati ibintu bimeze kunuku, ugende kwa producer gusohora umuziki, wumva ukuntu bawakira. Niba wakira neza irya mbere irya kabiri nizangufu nyene zo kumubwira ishaka zo kubandanya. Hama rero tukubwira uti natuye mu ndirimbo zo mu Sinja Muco z'Imana, cyagenze gute kugira ngo ntuzasubira kuririmba ko wanje ni message ntanga. Jewe nk'iyo keshi nk'umuziki jewe ndawandika, si kwandika ndakwandika ide iza nk'iyo njyana. Mu gihe ntaratora itiro ibintu biraza ivyumviro bikaza bimaze kuza nkavuga ati message reka ndabe message ntotanga turaje no kumenya ibintu bimeze, ugasohora umuziki udahera. Kuva nyene ufasha abantu baba bimeze barasengera canke bikuza muko nyene kugira nje muri gospel. Je biography wanje kera nakubwiye yuko nanje nigeze gufata ku kantu, mu nyuma rero maze gukizwa nkabiheba, ndavuga ati reka ko nahora ndirimba indirimbo z'imico kama, nkaririmba n'indirimbo zimeze kunuku, reka ngerageze muri gospel naho ndabe ko byokwemera. Ca ndaririmba indirimbo yitwa n'indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane yitwa Ntaho itogukura, ntaho Imana itokura umuntu mushikana, ntaho Imana itokura umuntu, ntaho Imana itokura uwayo, nari umunyabyaha, nari uwo gucibwa kw'iteka, nari umurya w'icyaha, Imana ingirira ubuntu,
irampariranyeza none ndidegembya nagizwe umwana kwa data singiharugwa kw'icaha ukundi iyo mana ntayo imana itukura umuntu kubera imana yadukuye mu bintu byinshi cyane hari ahantu yagiye iratujabutsa cyo gituma navuze ati reka nange iyo message kandi indirimbo abantu bakunze uzi no kuri ujyana imana itukura umuntu kuko wapfuye ahantu mu byaha hagera igihe nawe uravuga uti reka manura abandi bapfe mu byaha hari n'abantu bamaze gukizwa benshi kubera twahora dusangira utuyoga dusangira agatabi ubu barakijijwe benshi kubera nababereye icyitegererezo cyabo umuntu nyine ukavuga uti abantu 2 3 4 5 ubu honyine kubera ufise nawe mwikotse na YouTube channel na chaîne YouTube Evode Nesta Nesta mwaza kiraba muri description uriko uraraba mu bantu burunganywe hariho abo wahanuye kera urahanura ati ni mupfe mu buhungu hama ubundi nawe urabwira ati nta imana itukura none muri make twavuga ngo wagiye mu bakizwa cyane winjiyemo kugira ngo uririmbe gusa hama bizohave gushikana ahantu wifuza ni hehe nyine bo kuririmba ko wanje nakubwiye ko ari message ntanga n'ubu nticobuza yuko nk'umuntu afise nka company kanaka aca akambwira ati ngomporetse indirimbo y'iyi company yanje canke evenement kanaka n'indirimbo za mariage ndanaziririmba afise n'indirimbo ya mariage nayo nyene ikunzwe cyane yitwa mbaye wawe je ndirimba nakubwiye ko je ni message ntanga bivanye n'ukuntu ibintu bimeze sinova ngo nguma muri gospel gusa ngo ce ngumayo oya ushobora kumbwira no kuri mbaye wawe ndavuga ati umunsi n'uyu itariki n'iyi aho isezerano rishitse imbere y'abavyeyi aho isezerano rishitse imbere y'abavyeyi uzombera ukwezi nanje nkubera igitutu uzomurika buri joro nkubera igitutu ku zuba ubaye uwanje bwite mbaye wawe bwite nibeshi bibabaza kubona dukundana nibeshi birakaza kubona dusohokana ikiza nuko tubaka rukaguma tukibyarira abana tukarera tukibagira ibyabaye inyuma kuko abasiga urukundo barakaka hari abantu bataryoherwa muri mu rukundo ese ko ashobora kuba ariho abatarava hahandi bavuga ati hari ahantu imana ikura umuntu ari nayo mushikana none wewe uravye nko mu myaka 10 imbere wumva uzokugeze mu myaka 10 y'imbere ndavye indirimbo ndiko ndahereza abantu haba mu rushengero haba hanze mu cy'imico kama n'izo mu mariage nyine nakubwiye mu myaka 10 y'imbere n'indirimbo zizoba zamaze gushika mu mitima y'abantu cyane kuko iyo uri kuraririmba indirimbo ukumva utarana uheza nabo bakwakira abantu bawagiyemo bavuga ati iyi ni courage idasanzwe kabisa kuririmba indirimbo ugasanga bayitse kugusumbya wewe yanditse aba ari ikintu kiryoshye rwose ugasanga mbere barabifashe ku mutwe ugasanga yabafashije mu mibano no mu byiyumviro by'abantu bigahinduka bakava ahantu habi bagashika ahantu heza none ni akahe kajambo woha b'abaririmbyi b'icitegererezo bamwe bavuga uti abantu baragira ko ni akahe kajambo wobaha akajambo nobashimira yuko Burundi bwibarutse pe bwibarutse barya abantu nakubwiye ba Kidumu ba Fizo cyane amisi sinobavuga ko cyane ko nari nkiri umwana sinababonye ariko nabo indirimbo zabo turazumva ko zari zifise akanovera none ikindi nawo ubwira abana bashobora kuba bafise ingabirano nk'izi wawe ariko batijyanitse waba umujene waba nimba noba ngusumvye imyaka ahantu uri hose niwabona iyi interview dukoranye n'uyu muntu ikintu nokubwira no gutera intege yuko nimba wiyumvamwo talent yawe
ko woyisohora ikajya hanze ata support ufise ukagerageza uburyo bwose kuririmba sima kuja muri studio bashobora no guha freestyle umuntu akapera akumva ufise ingabirano akagufasha nohanura abajene yuko boreka kwibikamwo ibintu biyumvamo babisohore kuko iyo usohoye ikintu kiramenyekana urakoze cyane hama nkaba nagushimiye ko nawe watugendeye